turemeye ko uyu mwaka tuzobaha umwimbu w'amanota mwiza twese. harimo guhora agushavuriye ati wamuhagarikiye ubuzima. Ikinyendaro gikura kitagira kuva turi mu nda turangwa turagwanywa turaruha, ariko Imana turi abantu bateretswe n'Imana. Imana niyo yonyene yemera tukabaho. Rero twarabayeho aba babicaye imbere bababera akarorero ko kuvuga ngo birashoboka. Bavyeyi mwumve ngo abana banyu birashoboka ko bobaho kwejo bazoba nk'abandi bakaruta n'abakuranye na base. Twebwe nta izina papa tuzi kuvuga, je ntajyo nigeze mbona n'uwo mu uyu munsi ntaco. Okay, turi kumwe na Dr. Jezi Marie Ndayishimiye. Nkaba ndongoye ishirahamwe Be Parents Association, rimwe risahiriza abantu kuba abavyeyi. No kuvuga ko tusaba umuntu wari we wese ahari hose ko yo kuyumvamwo ubuvyeyi ku mwana uwo ari we wese ataravye uko yavutse, na cane cane ku bana bavutse base bakabihakana canke ba nyina bakabata. Ugasanga mu kibano babita ibinyendaro, amashushu, ibivangundu n'iyandi majambo abakomeretse. Okay, muri kino gihe nivyo munaheje kudusigurira abo muri twumvise ko muri abavutse barihakana n'abavyeyi abakunze kwita ibinyendaro, amashushu. Ayo majambo bwayo mbega ntakomeretsa burya ubusanzwe yaravutse gutyo? Arakomeretsa cane igihe uwo muntu aba atariyakira, ariko nk'abo turi kumwe mwishira hamwe baramaze kumenya yuko iryo jambo ubwaryo ataco rivuze, ataco rimaze, ahubwo ko ubugabo bwihabwa. Ari naco gituma ubu bayayaga neza, turayaga neza, tukayagwiza n'ubusa uko umuntu aravuka mu buryo ubu canke buriya, umuvyeyi umwe canke babiri bakamuta canke bakamwihakana, ariko akaronka abandi bamuha urukundo. Kandi ntikibabuza gutera imbere, kuko murabona yuko mubo turi kumwe harimo abantu benshi bateye imbere mu buzima. Ari naco gituma ubwo rukundo bahawe n'abandi atari abavyeyi babo b'amaraso ari nago bagerageza gukwiragiza mu bandi bana, mu bana batoya bacu bariko barakura, kugira ngo ayo majambo kandi ntakomeze kubakomeretsa, ahubwo ababere icigwa cyo kurondera kugwana n'ubuzima kugira ngo bazotera imbere batisunze ivyo abana bari babavuga ko. Tugasaba mbere n'abavyeyi muri iyo ntumbero yo kuba umuvyeyi, dusaba abakuze ko bokwirinda ayo majambo mabi abakomeretse. Ego, twabonye mugize iminsi muri ko muratanga ibikoresho by'amashuri, mbega muri ko mubitanga mu burero buwe? Urakoze kuri ico kibazo. Mu bisanzwe ishirahamwe ryacu rikorera mu gihugu cyose, twaragerageje gutanga ku bana batari bake, ariko uyu mwaka byaratugoye, uburyo bwabaye buke. Musanzwe mbega atafashanye muronga, ibyo mukora bivahe? Ivyo dukora byose muri no misi turi abanywanyi bari yungunganya bakitanga mu buryo buke baba bafise. Hanyuma hariho n'umwana umwe muri twebwe ari muri Canada yitwa Noha Rukundo, agerageza kurondera imfashanyo mu gihugu arimwo. Rero uburyo yegeranya nubwo abanywanyi bashira hamwe bica bidufasha tugarondera ivyo bikoresho kugira ngo duhe abana batoya bariko bari kw'ishure bafise uburyo buke. Uno mwaka rero twaronse uburyo bukwiranye n'intara Cibitoki, Karusi, Mwaro, Gitega na Rumonge.
ariko kare twifuza gukwira igihugu cyose mugabo ntivyadukundiye, ariko biri mu migambi yacu. Twifuza ko mu myaka iza twifuza ko mu myaka iza tuzoshobora gukwiragiza ubwo buryo, ariko biracagoranye kuko ababikeneye ni benshi cyane. Turondera abakenye gusumba abandi badafise amikoro na matoya kugira ngo ntibasigare inyuma mu gutonda ku ishuri. Tukifuza ko ibihe bigenze neza abantu bakatumenya ko abadufasha bazogwira, kuko abanywanyi ba BPA ntibobishobora kuko benshi muri bo nabo nyine ntabwo zibafise, ku buryo intererano zabo zitokora igikorwa nk'iki ngo gikunde. Twifuza rero yuko amashirahamwe abagira neza batandukanye, leta y'u Burundi turazi yuko ishira imbere agateka k'umwana, ko nayo nyene tuzoyiterereza tukivena, kuko abana n'abo Burundi kugira ngo dushobore gushira abana mu mashuri. Turumva ko rino shirahamwe risa nk'irihimiriza, risa nk'irisaba abantu kuba abavyeyi. Mbega mwebwe ubwanyu ntimusanzwe mwararizwe n'abavyeyi nk'uko muvuga ngo ubu muvyeyi? Urakoze, ico kibazo nyene kiraryoshe kandi kirimwo n'inyishu zitari nke. Rero igituma dusaba abantu kuba abavyeyi nuko natwe dufise abatubereye abavyeyi. Hari abatubereye abavyeyi kandi byaradufashije gutera imbere, ari naco gituma dusaba abantu kuba abavyeyi koko, kuko bajya abana mu mihingo imwe imwe canke mu miryango imwe imwe baba babayemwo usanga baturubikwa bakabura aho bicara, bakabura uko bifata, bakabura ingene biyita kwiteza imbere, bigatuma mu buzima bwiwe butifata neza. Dusaba na leta mbere yuko n'ivyaba vyoshoboka bo kwiga ingene hoba inyigisho mu bene gihugu, ku buryo abo bana bafatwa nk'abandi, bakareka kwitwa amazina abababaza, abakomeretsa, abaturubika, atuma bakura bafise ibikomere bidakira. Mwavuze yuko ubwanyu mwebwe musanzwe muri abavutse gutyo, muri yakano n'abavyeyi n'abandi mbere batanabamenye. Tuvuze abavyeyi turiko tubavuga cyane cyane base, kuba abavuga gutyo badafise aho bazotorana. Mbega coba arico gituma mushigikira abana kugira bige? Ego cyane turashigikira abana kugira bige muri ubwo buzima bwabo, kuko nk'uko nkunze kubivuga, ishirahamwe ryacu ntigipfuza kuja mu mburano, ahubwo dufasha abo bana kugira ngo bashobore kuronka bike mu vyo bafitiye uburenganzira, na cane cane kuja ku ishure, kuko ishure niryo shingiro ry'ubuzima. Novuga yuko mu vyo twipfuza cane cane no kubaha ishingiro, umushinge w'ubuzima ni kw'ishure. Ariko naho nyene hari igihe bashobora gushika imbere amashuri akabananira, turiko turiga buke buke ingene tuzotegekanya nk'amashuri y'imyuga, gukora imiduga, kubaka, kubaza n'ibindi, kugira ngo n'utazoba yashoboye kubandanya amashuri ngo atere intambwe muri ubwo buryo, ashobora no kwiga ikintu comufasha kwitunga, atariko ararondera kubabaza canke kubabazwa gusumba uko yababaye kuva kivuka mu buzima bwo mu bwana, kugira ngo nyene tugabanye intambamyi zibashikira mu bihe vyose, ugasanga ntashobora kwiteza imbere. Mwavuze yuko hari umwana ari muri Canada w'umwe mu bavutse gutyo nka mwebwe, ariko uyo mwana asanzwe atavutse nka mwebwe. Uwo mwana gamuta ni nk'umwana asanzwe atari mu Burundi, kuba ariko arabashigikira n'ikintu mukivuga kwiki? Ico tukivuga ko uyo mwana aradutangaza cane, kuko ni wa mwana afise ubuzima bwose, ni wa mwana
afise uburyo bwose bwo kuryoherwa kunezerwa ari kumwe na se na nyina n'abo bavukana mu buzima bwiza bwo muri Canada. Mugabo yoba yarumvise abikuye ngira ngo kuri se canke kuri mama wiwe canke yaraje muri vacances ino akabona ingene bene abo bana bafise ibibazo aca ihangiro ryo kubatera ryo kubafasha kugira ngo nabo nyene baronke ubuzima. Uwo mwana rero aratangaza vyerekana yuko papa wiwe Jean Pierre urwo rukundo twigisha abandi yahereye ku ziko agwigisha abana biwe, ari naco gituma uyu mukobwa wiwe Noha ku myaka yiwe 16 adutangaza cane kubona afise urukundo rugera hiyo akiyumvira abatoya wiwe bari Burundi badafise na kimwe ko nabo bogira ikibafasha gutera imbere. Okay. Abantu batwifuza ubu turafise aho dusangwa, aho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura muri commune Mukaza, zone Nyakabiga mu quartier ya kabiri, ibarabara rya 4 nimero 9.